Salocom TV1. Yes ashimwe bakunzi ba Salocom TV1, nizere yuko muguwe neza, mwamaze kubibona muri kumwe na Irambonagile ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Twebwe urukundo n'agakiza nizo nkomezi zacu. Uno musi turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvuga butumwa yaje ngaho Igitega, nacenda murondera kugira tuganire. Reka rero ababwire byinshi ivyamuzanye ngaho Igitega, ariko imbere ya vyose reka banze abibwire. Amahoro mukozi w'Imana. Amahoro cyane. Murashaka kwibwira abadukurikirana mukanabaramutsa? Akoze cyane. Turaramukije umuntu wese akaradukurikirana. Urakoze cyane gose, Imana ibishize guhezagira. Ku mazina nita Uwimana Jesus Michael. Tukaba turinga kubwo imvuga butumwa, gukora kubwira abantu inkuru nziza, kubagira inkuru nziza ya Kristo. Tukaba turi One Heart Family. Tukaba turinga kuva mu ndwiza. Tukaba turi benshi, twe turakora imvuga butumwa ngaha Igitega. One Heart Family ni iki? One Heart Family ni umuryango w'abizera ku Yesu Kristo umwami n'umukiza. Nawaje twagiye hamwe twizera Kristo kugira twatendinga umutima wa Kristo muri generation no munsi ya mu rungano rw'uno munsi y'agakiza, kora tubeho umutima w'icyo Kristo yashaka ko tubaho ku nishengero rya mbere ryari ribayeho. Tuhagaze muri verse yanditse muri Acte 2 ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri murongo kuva ku murongo wa 42 gushika ku 47, ukuntu abakristo bambere bari babayeho, bari babanye ngo basangira ivyabo, bakamanyagura imitsima, umutima bari bafise niho twege twakiriye kugira dushobore kuwushikiriza abandi, malgré ni namashengero dusengeramo, malgré amadini. Kwebwe kuraba les apôtres barafise imico itandukanye, yo kuvuga inkuru nziza. Umwe wese yafise ahantu ukuntu ameze, ariko bose bari bahujwe na Kristo. Kandi baragenda kuvuga, umwe wese yagenda kuvuga bivaye nuko mpemu yaramurongoye. Uratuge twagiye hamwe tutisunze ibintu vyinshi vy'uko dusengera amagize atandukanye, turarema ubwo bucuti. Uno munsi ubwo bucuti twabonyemo ikintu gikomeye. Tuganirire. Mbega biroroha yuko mukorana, muhuza, mwumvikana kandi muri mu eglise atandukanye? Yes, icyo kibazo abantu benshi baracibaza kubera sifaka ari ikintu coroshe, ariko tege byaratworoheye. Kubera ikintu cya mbere twatahuye na hantu dushize umutima, kubera iyo turavye umwe wese ivyo akora twosanga twese atanu umwe ari perfect, ata muntu mwiza hari, ariko bimatiye kuco twizeye, kibuka ko wadufiriye ari we mwiza gusumba twebwe. Hama info muntu nabwo aguma ari wa wundi. Hama ikindi tuzi nuko igihe twese turi kumwe tukaba twizera Kristo, nabwo dushobora kumererwa nabi. Nabwo dushobora kuba abantu babi, twiza kuba turi abantu beza igihe cyose. Hama umuntu arahinduka, cyo kirenze ibindi. Tumva buri munsi twumva ko turi kiganza gihagurutse ubundi, nabwo turi akanwa kavuga ubundi. Même si nubwo umuntu yoba asengera ahantu hatandukanye, abizera itandukanye, ariko icyo dukonta tuca twiyumva kujya Paulo yabajije abikorito. Je pense sinzi umuntu yaraje kumubaza yaje kumubaza, aramubaza ati mbega aje kumugira amakuru y'ibiriko biripasa, acarabaza mbega munyumvira bariko bavuga Kristo? Cyagira ati yes, bamubwiye ati yego, abati ivyo gusa birahagije. Rero twege dukonta kuri ico, info twumva umuntu avuga Kristo, ikibazo siwe, ikibazo nuko twomufasha. Yes, muravyumva, gikuru nuko Kristo avugwa, gikuru samadini, gikuru si bitandukanye, sama eglise atandukanye, gikuru nuko Kristo avugwa. Ugiye kuraba même si Yesu na dini yaje yisunze, Yesu Kristo ugiye kuraba na mizima twira ko yagiye mu ishengero, bon tuvuze
ikidagi bavuga ni shengero isinagoge ariko tuvuga ati yaragiye umusigiti kugira vyorohe ego yaragiye umusigiti kandi barabizi ariko baramuteye amabuye ariko ivyaciye bituma kugira ntiyaciye abantu rero objectif ya Kristo ntabwo yari kuzana amadini ariko objectif ya Kristo yari kugira azana ico Imana igomba ngaha kw'isi yari kuza kuducungura ya rero amadini ni famille umuntu aba incline akaba adresse ubundi ho umuntu aba ari umuntu ariko umuntu ateza kuba afise umuryango nabonye agapira kanditse ko Speaker Jesus mbega nubuhe butumwa muzanye ngaha anye Igitega so ikintu ca mbere tuzanye ngaha Igitega ni umutima wa Kristo purpose yacu ni kwatendinga umutima wa Kristo kuri generation ngaha Igitega ariko nabwo twogenda tutariko tutafashije n'umuntu n'umwe Igitega yizere Kristo kubera niyo ntambwe ya mbere Yesu Kristo ashaka ngaha niyo ntambwe ya mbere Imana igomba ngaha kw'isi bisigura yuko abantu bose bakizwa gashaka kumenya ivy'ukuri bisigura when tuko tuje mu kibana dukiza kumenyesha abantu bataramenya uko kuri bamenye uko kuri hama abamaze kukumenya turashaka ko bakira umutima by'ukuri w'ico Kristo yaje gukora ngaha kw'isi ico Kristo yaje gukora ngaha kw'isi ngiriye ko mvuze ko akantu gatonya just Yesu Kristo yazanye urukundo rw'Imana kubera avant kuvaho Adamu yaviriye mu bishengero yaviriye mu Edeni kuva ico gihe urukundo rw'Imana umuntu yaruzi ntabwo yagumva marge Imana itamutaye yagumye iri hafi yiwe ntabwo yumva ko urwo rukundo rw'Imana rurimo kubera deja Satan yaramaze kudomina ubuzima bwiwe nubwo Imana yabiri hafi ntabwo yari mu mutima w'umuntu exact kubera deja yaramaze kubibwamo imbuto mbi rero tuge kuza ngaha ni kugira tugaragaze mu mutima wa Kristo urwo rukundo Yesu Kristo ashaka kugaragaza kubera abantu benshi babuze urukundo ugiye kuraba qui très important ibi Yesu Kristo yagaragaje ngaha kw'isi ni urukundo gusa kwitaho abantu batameze neza bahuye n'ibibazo ego c'est vrai mwashaka kuba ati n'abatumeze neza ni kubatwayira ibintu tout seulement ego ico ni kimwe mu bintu biherekeza ariko Yesu Kristo yari umuntu wa mbere akurikirana abantu kubera Yesu Kristo ugiye kuraba même si n'intumwa yarazigendera cyane yarazivisita agashika muhira kwa Petero karaba Maria Marita bagateka karaba ubuzima babayeho yaragiye kwa Zakayo arashikayo aramenya ubuzima babayeho yatemberera abanyavyaha yari in symbol ugiye kuraba ariko aragaragaza bwa rukundo gusa rero tugice tugiye tuca kugaragaza canke tuzanye Igitega n'umutima wa Kristo umutima wa Kristo ni urukundo sigura abantu bumva urukundo une fois ashobora kuba uri kurasenga usengera muri église ariko qui très important n'urukundo kubera no munsi ndashobora gutwenga yego mukabona ko nwenze ariko ikiri umutima wanjye ndashobora kubona rero urukundo c'est pas que natwenze urukundo sikwa gusa ko nakuboye ndakubwira ati ndagukunda ariko urukundo nikibo kiripasa mu mutima waje rero ikintu cya mbere tujye dushaka urukundo tuje kuza sikuza kubwira abantu ko tubakunda ariko nikuza kubimenyesha urukundo Kristo yabakunze hama ubwo rukundo iyo ugwakiriye muri wewe uragirirwa ubwo buntu uraronka ayo mahoro akagushikamo mu mutima waze kugushikamwo ubaho ubwo buzima bw'urukundo rero ubwo rukundo c'est pas que tuje kurutanga mu majambo we live turabubayeho ubwo buzima hama turabana n'abavukanyi nicyo gituma twaje nga duhure n'abavukanyi bakorera Imana gusemerera n'ibikorwa biduhuza n'abantu bizera kugenda handi hatandukanye ivyo byose imbere ko tuja kungene ibikorwa bizoba bipanze bimeze mbega ni kihe kintu wumva wosangiza abariko baradukurikirana kiri ku mutima wawe wow bon ikintu numva no basangiza ni ikintu cya mbere no bagira nuko bokwakira urukundo hama bakigisha kumenya urukundo kubera info ashobora kumva urukundo ariko wibuke ko everyone na muntu numwe ari perfect kuri nose kandi na muntu numwe yavutse uko yavutse ariko ameze no munsi
ariko ibintu byose uno munsi tuzi twagiye turavyiga. Rero hari ukuntu twega abantu twihaye ibintu uvuga ati jewe ndi umuntu mubi, sinkundana, sishobora gukundana ameze uko. Des fois hari umuntu yidefa akavuga ati je ndi umuntu ameze uko, je ndi umuntu agwaragurika, je ndi umuntu atakundana, bambwiye ko ndi mubi. Ububi ni igicapo umuntu yibonamo. Ikintu cyose uri kurerekwa, uri kuragubushira kwa amaso kiratinda kikaguha visage. Ariko ikintu cyose ushaka kuba banza kakirabamo. Cyo gituma ugiye kuraba historique la Bible, cyo nobabwira abantu ni nuko bokurikira urukundo, hama bakigisha kurumenya. Tous les détails, akantu gato gato kimenyereza. Ikintu cyose barimenyereza, kimenyereza gukunda. Ugiye kuraba biragoye no munsi ko wabwira papa wa kumukunda, bivaye n'ikibanza twakoriyemo maze korohera. Ya sinzi aje ndakwagije usanga bikorohera, ariko c'est simple ko wabwira papa wa kumukunda. Je sais pas parce que je ubu nawe ngifise kocha tubaza abakibafite tubagije bobo wewe birakorohera. C'est image yumvira wobaza umuntu afite no munsi tubayeho ubuzima lemo yo kubwira umuntu gusa ndagukunda karagoye. No munsi zorabe nakandi kadukagoye kukubwira ati uraberewe karagoye. Hari umuntu kagora, ariko ashobora kubona umuntu aberewe hama akabona ati wow yaberewe, ariko nabimubwire. Bon ni ivyo byose ugiye kuraba nutubazo tuba turi mu muntu bivanye n'ikibanza yakorewe cyane n'ivyo yahuye navyo. Ariko igitiko ndavuga urukundo utu turunda tuzanye kubera ikomengana nagiye adeo yasije, ariko shiko yavuga urukundo mashaka kuvuga ko we live turabaho ubwo buzima bisigura ni kwiholasha. Urirekura ukumva ndiobije kumukunda kubera même si na Yesu Kristo yari yobije kudukunda. Nico gikorwa cyo nyene yakoze ni ya depende kuvyo twakora, kuvyo twari twatego turakora, même si uyumvira ati umuntu yapfi abantu bamuhamse. Uno munsi abantu abantu bamubavye bamwishe kwanza, bamwishe iyumvire baramugurishije. Ariko nigeze abanze ko ndi zamani yumvira ati none nihe papa niki kintu yarafise kugira même si ari bariko baramukubita. Ntabwo bamuciyemo icyumvira avuga ati je rero man uje ndahevye kubapfira taba bajama ko abajama ariko barambabaza cyane. Ariko cyera yakunze même si banamujomvye umwami mu rubavu, même si ni yavuze ati data babarire kuko batazi. Bon une fois turaminimiza ibintu ariko c'est pas kari ibintu vya grave. Rero icyo ushaka kubwira umuntu wese kuba mwiza c'est pas kari kintu umuntu avukana, kubera même si isi iratubwira ko turi abantu tuvuka twanduye, tuzanga ku isi twanduye. Iyo ni n'umuntu wese n'umunyavyari ngaho hanze arabizi ko yanduye, ariko c'est pas que Yesu kitaje kutubwira ko tutakwiye kumwegera, ahubwo yaje kutwereka nubwo mwanduye ndabakeneye, haracyariho possibilité yuko munyegera. Rero umuntu arahinduka. Icyo nobwira umuntu wese wo ngaho Igitega nuko yo kumva ko umuntu arahinduka une fois yafashe decision akumva ngiye kwiyigisha. Hama mu kwiga umuntu arananirwa agatora ikosa ku ishure canke ikosa ryose twagira ku ishure nabwo byatumye duheba ishure, ahubwo byaduha umwete wo kumva kongereza, byaduha encouragement yo kumva no rushiriza kongera kumwete kugira aya mazero ave mu ikayanje. Kera mazero naryoshe bwikaye naryoshe. Rero uva amakosa kwihenda utwerere une fois umuntu abe karakorera Imana akisanga yahushije ndacavuga ati je ndahevye Imana. No arafokasinga. Icyo no wagira ati abantu nibakire urukundo biholashe bisanzure. Ifise umuvyeyi une fois hari igihe biryoshe, umwana n'abafye ari imbere y'umuvyeyi bashobora kumurenga, barashobora gukora amakosa. Akoze amakosa hama umuvyeyi akoze amakosa abantu bagaca batangura kumwiruka bashaka kumukubita. Aratufata n'umuvyeyi warashobora kuba yabonye ko yakoze amakosa,
ariko umwana aragira fiyete yo kuvuga ati jewe arageza kwegera papa wanje aza kunahura kandi abazi ko atakoze ikosereka ariko umuvyeyi araza kumufata akamushira inyuma imbere yuko anamukubita nubwo yakoze amakosa kati ya mundekere umwana wacu mundekere je ndazi kurunda muhana rero amakosa twokora malgré tout amakosa ni kintu kibi kintu kitwigisha kurondera solution kuyakuraho ni kibi kintu kituma tusha twumva twumva mu byo twari gutakaye na gose ntucuhe bishure kubera banani yes muravyumva bakunzi bacu yuko ibintu bimeze neza kino kiganiro rero mubandanye mugipartager mugisangize n'abandi bakire urukundo biyoroshe Yesu Kristo aradukunda rero turaje Jose Michael abantu bari Gitega abantu bari mu mpande za Mwaro hirya no hino mwumve ibikorwa bigiye kubera mu gisagara cya Gitega tuganirire bimeze gute rero so twege pule mama turi nje ngaha namaze gushika baze ibisi kuva samedi ari ngaha gumva presque toute la semaine kugira ndabe kuntu hameze biraryoshe gukorera mu kibanza z'ukuntu kimeze bamenye n'ukuntu gikora rero urabona iyo tazinduka ntitwari guhura yes byari gukunda ariko bumva ko naje ubu kumwe Igitega rero turi ngaha ko tuzotangura gukora mardi le 27 tuzoba dufise mbega muzo muri ko mukora iki so tuzoba dufise imvuga butumwa tugira ama evangelisation mwibarabara ducyo bati rero albajere bujuburazo bishobora tuzosemerera semerere abantu bumve Kristo muzogira amasoni cyane amasoni no yavuze ati ngo yavuze ati Yesu yabati ngo uzogira isoni kumushingira naye imbere y'abantu azogira isoni kumushingira imbere ya data tege qui très important mbega twe tuvugande umuntu twe tuvuga turi fier nawe tye kuva turi fier niwe tuzatwe turavuga nabwo bizoduteza muzoba muri nk'umugwi one heart family fatiko turasemerera masoko info duhuye n'umuntu tumubwire inkuru nziza mbarabara amenye urukundo Yesu cyamukunze abantu mubasange mu buzi abantu tubasange mu buzi batwakire Ramadu gusa nidutinya nubwo bazodukubita inzo tubaye bambere bonga Gitega ni bakubitana ngira bazobakira bizo bimeze neza rero ni kuva kwa kabiri tule matiza twe turasemerera tuba turi kumwe na amagubike tuzokorana ngaha international tuzojayo kwa kabiri tuba turiyo twe tura 27 twe turaryoherwa n'abanyeshuri kwa twege ivyadufashije n'amagubike arimo rero nakumva kumwe twogera datiyo magube biblique ariko Jeze bidutomore neza kuwa kabiri mu gatondo azobivuga utumwe mwibarabara hama groupe tugenda mu biblique sangapi rega abanyagitega ubwira bazojeyo nabone mu gatondo tugeze twe kuva 9h twe turasemerera mwibara mu mabarabara hama sa 13h45 tuba turi kuri international hama ku mugoroba kandi tugenda mu imvuga butumwa tuvuye muri groupe biblique tugenda kuvuga ubutumwa kandi hama kuwa gatatu mu gatondo ni même système tuzoba turi muri evangelisation mu mabarabara 9h gushika 11h hama tugenda ku mugoroba dufise conference tuzoba turiga tumenye about Kristo icyo yaje gukora en fait biraryoshe kumenya ikintu bo biraryoshe kubuza ikintu wakorewe ariko biraryoshe kugira ubuhamya bwuzuye bukintu assurance navuga ati assurance y'ibyo urimo rero mva tuzovuga kugakiza by'ukuri ukuntu creation ibintu byatanguye histoire ku bantu batabizi yega abantu bigora gusoma Bible twe turabafasha kudetaya utuntu twose ukuntu twagiye turagenda uno munsi dushika uno munsi Yesu kugira Yesu aze la génération tout ça ibintu nk'ivyo ni base nyigisho zagakiza ariko tukiri ngaho merekredi mbega iyo conference itumiwemwo bandi ni bose canke hari bamwe bazoza n'abatazoza conference tumiye ku muntu wese tege ni tugiye tuvuga ati ni umukozi w'Imana niki kubera tege umuntu wese tumora nk'umukozi w'Imana figusa ko aba yaje kubera umukozi w'Imana n'umuntu yizera gusa Kristo iyo conference izobera izoba sangapi so conference izobera kuri
God's Mountain Church sinzi ko azi iri ku masanganzira kuri Obel sinzi en face ya Obel ni hafi byarabana nateye bashitse kuri Obel nabo baca babaza bashitse kuri Obel bazosanga umuntu wacu abarindiriye azobaza babonye tuba tumurindiye tuguma turaba ko atazimiye tumuzimurira yego tuzotangura 15h zo kwiga vraiment ni kwiga umve ko ni kwiga umuntu ashaka kumenya ijambo ry'Imana arahawe ikaze zo kwiga iminsi 3 azoba ari 15h azoba ari mercredi jeudi na vendredi misi yose conference après-midi. Okay turaje rero ku munsi wa gatandatu no ku munsi wa Mungu hoho bizoba bimeze gute gumane natwe tubwire so kuwa gatandatu azoba ari show mu gatondo tuba turi mu mvuga butumwa hama tuba tugenda info vendredi nibagiye kubagiye ko zatwe groupe publique tuba turi kuri Saint-Luc Inyabiharage tuba turi Saint-Luc tuba turakora groupe publique ya Saint-Luc tugira ibihe vyiza abinyabiharage mwavyumvise Saint-Luc hama samedi 14 azoba ari 15 nga azoba ari 13h45 abanyeshuri basohose hama 14 tuba turi kumwe na n'indi groupe biblique ishure rero abagite GB reka ndayirave ndagibuka neza ni université bararayo reka ndaza kwiraba ibabwire hama après-midi tuzoba dufise igikorane rero kuva sangapi kuva 15h muri ya eglise God's Mountain Church tuba dufise igikorane tuzohimbaza tuzoryoherwa hazoba hariho drama hazoba hariho slam hazoba hariho worship tuzogira ibihe vyiza même n'ijambo ry'Imana abantu bagomba kuruhuka gusenga kuryoherwa barahawe ikaze cyane rwose baze tugira ibihe vyiza turafise n'indirimbo nshasha zatwe tuzohimbaza kuri uwo munsi benshi sinzi ko bamaze kwibona ku social media yacu ushobora kwandika One Heart Worshiper ukibona indirimbo yitwa Niwe Mana ku mbuga Facebook YouTube nihiri yose Facebook uzakuronka du parti duto même si na dimanche programme izoba imeze nka samedi azoba ari gikorane cyo guprotira kuba tuba turiko turasezera Gitega nuzo batagiriwe ubuntu bwo kuboneka hagati mu ndwi tuzoba turi kumwe dufise n'ama talk show y'abakozi b'Imana tuzobaza abakozi b'Imana sabona ama experience bagiye baragira mu rugendo rw'Kristo kugira bifashe bimotive n'undi muntu wese azoba yaje muri ico kibanza kenshi dukunze kubona ibikorwa nk'ivyo iyo bivuzwe umenga vyerekeye abajene mbega bakuze n'akahe kamo babwira kiwe nibaza ko muri Kristo iyo umuntu yatahuye ico Kristo yaje gukora hanini simaza ko amenya ko hariho novuga ati abatama muri Kristo twese turi the same turi abantu bamwe mu rugezo rumwe rero umva umuntu akuze si yabona ubuntu abajene avati n'abajene vy'abajene abaminimije igihugu c'Imana ariko ndibaza ko navy'abajene izabakuze bakunzi bacu mwamaze kuvyumva rero ibikorwa bigiye kubera ngahanye Igitega kuva ku munsi wa kabiri itariki 27 hazobivuga butumwa mu mabarabara atandukanye mu service atandukanye rero murahawe kaze mwese gushigikira bano bene data abanyagitega babakire babereka aho baca kugira ibintu bize bigende neza turonke iminyago myinshi ya Kristo. Jezi Mikael ndagushimire cyane ndabashimiye nizera yuko Imana izobakoresha ivyo buhizi cyane gose turavyizeye n'abandi bakiri mu nzira baza mubabwira ati karibu Gitega ameze neza cyane gose ngira mwabibonye ko hasa neza hameze neza hanjoheye kima ya umengano za kwiberina azonyakira karibu muce muguma tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye muri kino kiganiro turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane dushimira behind camera Bobo Homi Imana mugire neza mugumane na Salocom TV1 mugira partage ibikorwa tuguma tubazana ibintu bishasha byo kubakomeza turunganwe rw'Imana runganwe ruje imbere Imana ibahezagire cyane.